Amahoro kuri mwese mukurikira ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru tugira tubashikirize nayo turayahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Imyidogo ni yose kuri bamwe mu badandaza bo ku isoko ntoyi ya Nyakabiga. Imvo ya byose ni kibanza bakoreramwo kidasakaye, aho izuba ryinshi n'imvura bihora bibononera ibidandaza vyabo. Mu makuru yo hakurya y'amazi, umuryango w'ibihugu ujejwe ubutunzi muri Afrika y'uburengero CEDEAO warafatiye ibihano bitoroshe igihugu ca Mali. Umugwi urongoye ico gihugu ukaba utanezerejwe na gato n'ivyo bihano nkuko umuza kurikurikira muri ano makuru mu mwanya muto nido. Ndose kuwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'ubudandaji. Abadandaza abasanzwe bakorera ku gasoko gatoyi kari kwibarabara gitiriwe Republika muri zone ya Nyakabiga baridoga kwimvura n'izuba vyonona ibidandazwa vyabo, bagasaba ko bo kwimurirwa mu kibanza bari babemereye kubimuriramwo. Umukuru w'iyo zone Gervais yo kubgayo amenyesha ko ico kibazo bakizi ariko ko kiriko kirigwa n'inzego zibijejwe. Inkuru tubaza Oda Ndayishimiye. Ibidandazwa bigizwe hanini n'imboga, ivyamwa, ibitoke, ibiraya, indagara, amavuta n'ibindi vyankenerwa mu gukinjika nivyo bidandarizwa muri ako gasoko. Abadandaza bahakorera bavuga ko izuba n'imvura bibononera ibidandazwa vyabo bakahahombera. Twebwe ngaho kuntu ibidandazwa vyacu bimeze, iyo imvura iguye birononekara, iyo izuba ryatse naho bikononekara, ivyashara bimaze kononekara nta kundi turabihombesha kimbe tukabita bivanye n'ukuntu hano imihwi iyo yoronekaye ni guta nta bindi. Twebwe bitworohereza bitumwe n'imvura n'izuba. Iyo izuba ryatse ibintu birononekara cyane, nka hari ingene ibintu byabaye kubitumwe n'izuba. Twaragerageje kugura imitaka ariko ntikwira hose. Basaba ko boronswa isoko yubatse kandi isakaye kugira ngo bakore neza. Dusaba ko boturosa tudandariza kandi bakatwubakira. Iyo soko irakenewe bituma n'ivyo turiko turadandaza kandi abakiriya bakaza bisunga ivyo turiko turadandaza kubera biba biri mu gafuto vyubakiye. Bamaze kutwubakira byo tworohera cyane kuko nitwanura ivyashara tugumiza aho nyene abanyezamo bakaza baraducungira kuko tuca tumva twagukibona twebwe muri twebwe bitumwe nitwikeka umusuma nitwikeka yuko bava batugirira nabi. Kuri ico uburongoye zone Nyakabiga Gervais ho kubgayo yashikirije ko ico kibazo bakizi kandi kiriko kirigwa uko cotorega umuti. Twasaba yuko bo kwihangana kubera ko kibazo twe twagishikirije abadukurira mu komine nayo iragishikiriza meri ya Bujumbura mu kugisasa Bujumbura. Tukamesha yuko ndetse bo baragize n'urugendo Mustanteri wa komine mukaza ari kumwe mu kwisasha Bujumbura n'abandi basanzwe mu bisata vy'ubuhinga nibarishikiye kuraba aho abene gihugu bo bashira. Rero bo bararindira kugira ngo ibisabwa bimaze je mu ngiro kumbe mona yuko hajya ahantu bisa yuko abahinga baza kuhiga bagakurikirana neza ko vy'ukuri bajya abantu bohaja. Ikindi kibazo abo banyagihugu bafise ngo nutuzu twasugumwe tudahari bigatuma bigorana mu kuharangurira imirimo. Ico kibazo naco nyene umukuru wa zone Nyakabiga yamenyesheje ko bakizi kandi ko hari utwari ko turubakwa vuba tugiye kurangira. Ico kibazo turakizi kuko murabona hajya haruguru kera twari turiho mugabo tumaze gusa nk'abakuru kugira ngo tubategura hase neza. Twaza yuko murabona yuko na koperative hajya sangwe yacigira umugambi wo kubaka akazu ka sugum ka kijambere, sinzi ko mwakabonye ka kijambere. Tukizera ko vuba gashobora guhera. Akoko kurumva kazogumaho kazoja muri ya migambi yose komine isanzwe ishira imbere yo kubaka ubuzu bwa sugum aho hose hakorana abantu benshi.
kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'2021 abo badandaji bakaba bari baremerewe kungururizwa mu kindi kibanza bodandarizamwo. Urakenuye mugenzi wacu Oda ndayishimiye kuri iyo nkuru. Umwimbo w'intore ngo waragabanutse muri komine ya Nyabiraba aho ni mu ntara ya Bujumbura. Abarimyi b'intore bamenyesha ko umwimbo wagabanutse ivyatumye izo ntore zizimba izagugwa amafaranga 500 ubu zikaba zisigaye zigugwa 1000. Mu ntwaro ya komine Nyabiraba bakavuga ko abo barimyi batarira busema ariko ko bariko bararondera abafundi b'indimo wafasha kugira ngo haboneke imiti myiza ishobora gutuza udukoko twonona izo ntore. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Moyize Misago. Utwo dukoko twera tuvugwa nabo barimye ngo nitwo tugeramye imirima y'intore muri ako karere ka Nyabiraba. Abo barimye bakamenyesha ko ivyo vyatumye umwimbu ugabanuka kubera ko amashugwe acahunguruka. Imiti bakoresha mu kwica utwo dukoko ngo ntaco ibafasha. Iryo gabanuka ry'umwimbu w'intore ryatumye ibiciro biduga. Umutekero w'500 usigaye gugu 1000 nkuko bishikirizwa nabo barimye. Ubu uyu mwimbu wifashe nabi kubera intore zaratewe n'ingwara. Hariho ubukoko butera ku ntore ugaca usanga rero amashugwe arahungurutse. Hariho n'ibindi bifata intore zikuma, nta n'imiti turigera turonka yabyo, nico gituma rero umwimbu utifashe neza. Kare umwimbu wari mwinshi, kare bashobora gupompa rimwe mu ndwi, mugabo ubu imiti naho dupompa hari ubukoko bwateye. Ubukoko buna butembera ngaha buraca ku ntore, naho wimbura hano wara wimbura isanda zibiri ubasigaye hafi isanda imwe canke inusu y'isanda. Twitwe abafundi b'indimo baduha imiti mugabo ubukoko ntibuhera. Hari ibintu byitwa ubukushuri ku ntore ugasanga zagiye kubikushuri. Twebwe tubituye baraduha imiti mugabo naho dupompa nta gihinduka. Urana ubukoko buza ku bantu uhagaze ahantu usanga ku mutwe urana ko namwe uriko baratondera. Naho buri ahantu mu murima ho ku ntore usanga bwuzuye naho pompa umuti ntibupfa. Mu ntwaro bakamyesha ko abo barimyi batarira busema. Bakemeza ko umwimbu wagabanutse mu gihe ako karere kimbuka cyane intore. Nsabimana Eric umuhanuzi wa mustaneri wa komine Nyabiraba ajejwe ubutunzi n'iterambere agasaba nawe ababijejwe gufasha kugira haboneke imiti yofasha mu kwica utwo dukoko. Abarimyi ntibarira busema, natwe turabyibonera kandi turagendagenda hirya no hino mu mirima, nacyo ikorwa dushinzwe kubyiterambere rya komine tukaraba ko bene gihugu bamerewe neza canke imyidogo bafise. Kuri ico rero ntibarira busema kubera intore ziragwara cyane muri no misi, zaratewe n'ingwara ubwo bukoko bavuze ntibabeshe, ugasanga rero n'umwimbu ciba muke. Bararondeye imiti bakegera mu agronome akabereka mugabo turiko turabona ko iyo miti isendwa. Kugeza ubu rero icyo dukora turiko dusaba ababijejwe kugira ngo kumbure bongere barondera umuti ushobora kwica ubwo bukoko. Wajeje intwaro muri komine Nyabiraba agatera kamo abarimyi kutadebukirwa mu kurima ico gitego. Gushimire Moyize Misago kuri iyo nkuru. Dusimbire hakujya y'amazi nkuko nanababwiye mu ntango zano makuru. Inyuma yaho umugwi uri ku butegetsi mu gihugu ca Mali usavye ko hoba ikindi kirangamisi c'amatora, umugujejwe ivy'ubutunzi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'uburengero CEDEAO urafatiye ku munsi wejo ibihano bikomeye igihugu ca Mali nkuko tubikesha abagenzi bacu ba France 24. Uwo mugwi ukaba utanezerejwe na gato n'ivyo bihano. Idonido na Lydia Gahimbare. Barongoye igihugu ca Mali, umugwi utwara igihugu ca Mali ukaba wari wasabye ko isango yo gutunganya amatora yoba mu myaka iniza. Christian Kabore ari mu barongoye umuryango wa CEDEAO
asigura ko atangingo nimwe yaba y'ubutunzi canke imibano yoja mu ngiro mu gihe hadatunganijwe amatora vuba aciye muri demokarasi. Ku ruhande rw'umuguri ku butegetsi mu gihugu ca Mali nta mugambi bafise wo gutunganya amatora mu kwezi kwa ruhuma kuza nkuko bari bavyiyemeje. Umuryango wa CEDEAO nawo ukaba wafatiye ibihano bitorosha igihugu ca Mali nko kugara imbibe, guhagarika ihanahana ry'ibidandazwa, guhagarika imfashanyo n'ibindi. Mu biganiro umugwi uri ku butegetsi muri Mali wari umaze imisi utunganya, uwo mugwi usigura ko imvu yatumye isango ry'amatora ritazokurikizwa harimwo umutekano muke urangwa muri ico gihugu, aho basaba ahubwo ko bahabwa ikiringo c'imyaka 5 yo gutunganya ayo matora. Abagize umuryango wa CEDEAO bo ntibavyumva uko, ahubwo basaba ko ayo matora yoba vuba. Igihugu ca Mali kikaba caheruka gufatirwa ibihano mu mwaka wa 2020. Ni hano amakuru twari twabateguriye aciye arangira. Ndabashimire kubona mwayakurikiye, abandi shimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma. Ndabifurize kugira ijoro ryiza na televiziyo Isanganiro.